ku buryo n'umuntu ari ahantu bita mu gacokwe nimba utahazi ni mu gihugu hariya kure gose cyane. Aho hantu iradiyo irashobora gushikayo. Hari amaradiyo mu Burundi ashika hose n'ayandi adashika hose. Insamirizi rero ishika hose. Iyo theatre dukina ku maradiyo yekera gose. Hariho n'abantu bisumba mbere. Gusa bazi ngo umuntu avuga yuko ari vya vuba abafatiye ryari. Ibi bintu twakuze twumva umuntu yitwa Louise Sibazuri. Sinzi ko umuzi nawe. Louise Sibazuri yandika igikino bita umubanyi niwe muryango. Nakina nitwa Bimpenda. Hanyuma ndamaze gukina mu gikino bita Simba Kaga. Muri Simba Kaga naho nitwa Fire. Ndamaze gukina mu gikino bita Icirore nitwa Kazasa. Ndamaze gukina mu gikino cyo muri Search for Common Ground. Ndumu Police bita Mwage muri amatora aheruka. Imiryango ciro nk'umupolisi ndaza ndababanguranya ndahana uri mu ikosa. Yego urumva amazi imisi myinshi gose ndabikina. Umuntu agerageje kuraba biraboneka kumenga umuntu n'umupapa yoba yubatse. Mbega nko mu ico gihe ukina ibintu je n'amareresi sinzi ko ari amareresi canke ari bikino. Umuvyeyi nyina w'abana Hero amahoro y'Imana bane namwe turabaramukije mwese bakundi ba Sandi Moja TV nkuko mubibona kuri Mike Nikeni nkuko mubimenyereye hama tukaba twaje n'ikiganiro gishasha n'umutumire mushasha ndazi muraza kumva byinshi ibimwerekeye turaganira nawe byinshi atubwira ibijanye n'akazi kiwe murahawe ikaze turabaramukije amahoro meza gose ko batabazi bababonye muri bande mwitwa gute je nitwa Egide Ndayizeye. Ego Egide Ndayizeye n'umuntu ki n'umurimyi n'umudandaza cyane. Egide Ndayizeye n'umuntu ashobora gukina amakomedi cyane amakomedi afatiye ku kintu bita théâtre radiophonique. Hanyuma ndashobora gukina théâtre interactive z'ya théâtre bakina kugira bigishe abanyagihugu. Hanyuma ndashobora no guforoma abantu mu Congereza. Donc urumva wivuze mu ndimi mva mahanga nka théâtre radio kwa radiophonique ko umuntu ari nk'umurundi ataco yomba ushaka kugisigura. Théâtre radiophonique murumva yuko harimo iradiyo nayo ni mu kirundi ciza ni insamirizi. Ni ikintu gisamirana ku buryo n'umuntu ari ahantu bita mu gacokwe nimba utahazi ni mu gihugu hariya kure gose cyane. Aho hantu iradiyo irashobora gushikayo. Hari amaradiyo mu Burundi ashika hose n'ayandi adashika hose. Insamirizi rero ishika hose. Iyo theatre dukina ku maradiyo ishobora gushika mu gihugu cose na cyane ubu kubera dufise amaradiyo menshi cyane. Hanyuma iyo theatre nayo interactive ni theatre ni gikino dushobora gukina tukagikinira abanyagihugu tubasigurira kugira ngo bashobore guhindura ingendo. Ego urumva yuko abatabitahuye n'inkabijya ibintu by'ibikino bica ku maradiyo ndakene byo musanze mukina. Bega ibyo bintu ko menga mu Burundi sigiye kinini cyane giheze biriko birakogwa canke biriko birakurikiranwa umwamwa bitanguye ryari ryari watanguye kwigira nka carrière. Ivyo bintu vyatanguye kera gose. Hariho n'abantu bisumba mbere. Gusa bazi ngo umuntu avuga yuko ari vya vuba abafatiye ryari. Ibi bintu twakuze twumva umuntu yitwa Louise Sibazuri. Sinzi ko umuzi nawe. Louise Sibazuri yandika igikino bita umubanyi niwe muryango. Ico gikino nta muntu numwe atacibuka ukuntu cabayeho, ukuntu cafashije mu Burundi kugira ngo abarundi basubize hamwe. Hanyuma rero nanje ibi bikino nabitanguye kuva kera gose cyane. Muribuka igikino bita birandambiye. Sinzi ko wakumvisa ko wakina. Bavuga ngo birandambiye ubundi ati ibiki kajya narashoboye kuba nkina nakina nitwa Bimpenda. Hanyuma ndamaze gukina mu gikino bita Simba Kaga. Muri Simba Kaga naho nitwa Fire. Ndamaze gukina mu gikino bita Icirore nitwa Kazasa. Ndamaze gukina mu gikino cyo muri Search for Common Ground. Ndumu Police bita Mwage muri amatora aheruka.
abantu baragiye barashwana barabomora ikiraro bapfa kubera kudahuza imiryango ciro nk'umupolisi ndaza ndababanguranya ndahana uri mu ikosa yego urumva amazi imisi myinshi gose ndabikina umuntu agerageje kuraba biraboneka kumenga umuntu umupapa yoba yubatse mbega nko mu ico gihe ukina ibintu je n'amareresi sinzi ko ari amareresi canke ari bikino umuvyeyi nyina w'abana abana umuryango muri rusange babifata gute ibi ni ibintu bisanzwe umuvyeyi akuza kwabizi erega abakubona mbere ntagire uzovuga ngo umugabo ngo ntakine ibi canke ngo umugore ntakine ibi kuko uwo muntu bumuzi uko ameze bumuzi icakunda rero ntushobora kumubuza ikintu kiri mu mutima iwe ni nk'uko wogenda ku muntu anywa inzoga ugacuvuga ati nsanze anywa inzoga nsanze anywa itabi kandi wari ubizi rero ivyo bintu si ibintu natanguye ninyegeje twabikinye kuva kera amaradiyo menshi yarabivugije nta muntu ashobora kuvyanka ngo ni kubera mu bana ahubwo barabiryoherererwa ahubwo nabone nyene tubateye akamo yuko bovyitaho kuko ivyo bikino birakinisha abantu baba papa birakinisha abamama birakinisha abana birakinisha abasore bakiri bato birakinisha abantu bafise ibijwi bijwangaraye birakinisha abantu bafise amajwi yoroshe birakinisha abantu bose jeno mumenga muri rusange twobishira muri domaine y'ireresi canke ibintu bijanye ibintu by'ibikino mbega aha mu Burundi abantu mu bikino mona bafata gute canke bifisaga babiha agaciro kangana gute twebwe ibikino hano mu Burundi nagire mbanze menyesha yuko ibi bikino ukuntu vyatanguye honyene vyatanguye mu Bugiriki hari imana y'Abagiriki yitwa Dionysos ngo yari imana ngo y'umuvinyu abantu banywa umuvinyu n'amabi yose akoroka ava ku nzoga nico gituma ari abantu bakina ibi bintu jare comedy hari gihe bibaza ngo banyoye kumbe hari gihe bikina atani icupa na rimwe yanyoye atana amazi ikintu mbere gikenewe ku muntu akina ibi bintu yinywera amazi gusa ntihashobora kuronka ijwi ryiza cane canke akanya utundi tuntu tworoshe nk'ubuki akayi atarinze kuborerwa twage tumenyesha abantu bakina ibi bintu bose bamwe n'abantu uzosanga bari ngaha mu kibano abantu bameze neza abantu baganira n'abandi so kuvuga ngo n'umuntu aba ameze nabi ngo bamufate nabi bijya bintu akina ni kugira ngo yigisha abantu cane cane harabaye abantu benshi babikinye bakigisha abandi murabizi hari umuntu yitwa Moriere yarakinye amateatre menshi gose niwe muntu tuzi muri comédie française comédie y'abafaransa yakinye ibintu hari uwitwa Jean de la Fontaine yarabikinye biraryoha gose arigisha abantu biciye muri Les Fables izo Les Fables zavuga abantu mugabo yarabigisha ati ibi bintu nuko bimeze uko yavuga ibikoko ariko ugasanga ariko yivugira abantu muri mwebwe rero ufise ingeso mbi yarahinduka Moriye navuze abantu bameze nabi bari avare gose baragera igihe bakavuga ati yatuvuze kabisa akakina kiyica bijya kina rero biri muri societe twebwe rero umukinyi wese aba ariko yerekana ukuntu societe yiwe imeze burya siwe aba ameze gutyo ahubwo ariko yerekana akarere kose ukuntu abantu bameze ego nk'umuntu yoba asanzwe abakurikirana arashaka kubaza ati none ibi bintu babikora mu biblioteka biba vyanditse biva hehe bigenda gute mbega biba vyanditswe n'abantu ubaje uti ivyo bandika biri mu biblioteke icambere hariho impano ziri mu bantu nko mu Burundi hariho abaririmbyi ba Satubi ba Big Fuso ba Bface bose bararirimba rero hajya mu kugira abaririmbe bafise impano hari ibindi rero biza vyiyongera kuri bijya bintu bazi hariho ama biblioteke hariho ibintu baraba kuri Google byose bikaza vyungura ubumenyi twe natwe hariho impano umuntu asanga afise nimba ari kirundi utezwa kumenya yuko ikirundi ushaka kukivuga neza ukacumva hanyuma ugeze gutwenza abantu bakaryoherwa nk'akaroro nka Kigingi iyo ariko aratwenza abantu mu kirundi urana ko baryoherwa cane mu zindi nimi zose hama hariho imvugo iryohera amatwi bazita imvugo nyura amatwi kuko amajambo meza bavuga yuko ni nk'ibinure ku matwi kujya umuntu anywa nk'ikintu akaryoherwa mu muhogo iyo uvuze neza umuntu nawe araryoherwa mu gutwi rero izo mpano ni impano ziri mu bantu benshi ngaha mu gihugu ni impano ziri mu barundi benshi
ugiye mu kabari uzokwa musanga harimo abantu bariko baratwenza abandi kandi atabo bavyize ugiye ahandi nko mu bikino canke mu isengero hari umuntu ashobora kwigisha ukumva kuryohewe gose akakwigisha ku buryo agushikira kuco ukeneye natwe rero ibi bintu nyene biri mu mpano abantu benshi bafise ngaha mu gihugu ariko ni impano zitashoboye kuja hejuru kuko cane cane zica ku maradiyo ibintu navyo bica ku maradiyo mu Burundi bimeze nk'ivyinyegeje kuko abarundi ngo ukeneye kubanyegeza ikintu ukijane mu bitabo ukizikeyo aho n'igihugu wokigira nabi kubera ibintu biri mu bitabo ntibabizi ibintu rero dukina cyane cyane uzobisanga biriko vyumviza abantu cyane cyane bo mu ntara za ruguru rwose cyane ini Bujumbura turamaze gutera imbere rwose benshi usanga bari kuri WhatsApp Facebook mugabo ntibaraba ikintu kiza ari audio twagira rero tubatumire nabone baze barumviriza aya maradiyo kuko izi ni inyigisho zigisha abanyagihugu zirigisha ugwaruka zirigisha abakuze zirasubiza hamwe imiryango mbega nk'umuntu yoba afise iyo mpano yo kwandika gusa akaba yarabuze icyo abikoze canke yarabuze ingene bishika hejuru canke bishikira mu bantu umwe murungika hehe ukeneye kwandika ibikino bica ku radio arivyo bita théâtre radiophonique ukeneye kwandika kumenya ukuntu théâtre bakina mu banyagihugu igenda ukeneye kumenya ukuntu wogira ubumenyi mu byo kwandika amafilme hariho ikigo hano mbere mbona kibitanguye cyane cyane kibitanguye uyu mwaka wa 2020 mu mpera na 2021 bacita bimenye communication center ico kigo ubu kiriko kiraforma abantu bakina ayo mateatre bamaze nk'amezi nk'abiri baforma abo bantu ubu rero twibaza yuko hagiye kuba impinduka mu bintu byo gukina bikina abantu nyene bavyiyumvamwo babiryohererewe hama babona ukuntu nabo komedi yo mu Burundi zotera imbere nko bantu dufate bagukurikiranye danko bariko barakurikirana kino kiganiro ariko ivyo bintu dufate batarabyumva canke batarabibona urashobora kubakishiza ko kugira ngo bumve ingene bimeze nyene bagire yide ibi bintu twebwe kugira tubikine neza ntidukinisha umuntu umwe oya dukinisha abantu nka batatu bane ni ikintu bita sketch ni ikiganiro c'abantu babiri batatu bakina bagahanahana ariko nkuko bimeze urashobora gufata nk'umugore yama ashwana n'umugabo wiwe bagashwana bapfa ubusa hanyuma umugabo akagera igihe akagwara urazi imbere umugabo hari igihe yavuga ati je ndakomeye wa mugore no gukubita umugore nawe iyo yakabitse hari igihe aregera nk'umugabo agwaye agaca mukubita nk'umucumbisho urumva ukubise umuntu nk'umucumbisho kubera agwaye bica vyerekana yuko impanuro irimo uri umugabo nta kwa muri kurafata ngo umugore nta nguvu afise umugore arafise inguvu kuko nawe mu gihe ugwaye ashobora kukwibundira akagufata akakubohera mu gitanda hanyuma rero hariho amakomedi menshi hari ikigabo cariko kiratembera ico kigabo kiriko kiritembera mu ibarabara cumva inzuki urazizi inzuki ni zimwe zizana ubuki burya buki muraburya buraryoshe amazi ziragihwikira zigihwikiye ico kigabo gica kigwa bukumbi kigwa hasi nka kwa kundi Musa yagiye yaza yumva ijwi ry'Imana ari mu sinzi ukuntu vyagenze Musa yaciye ahagarara aho nyene umugabo zaramuhukiye inzuki zimuhwikiye avuga ati yewe gaye mbega mana yoba ari wewe umuhwikiye urumva mbega mana yoba ari wewe umuhwikiye none nimba ari umuhwikiye kumbabaza cyane urumva akona akantu uwo mugabo zariko ziramujya zimubabaza gose ariko acashiramo yuko ngira ngo yoba ari Imana imuhwikiye kuko Imana iguhwikiye uratubwenge ugakumbagara hasi ariko yavuze none kubera kumbabazaga mana akona akantu gatonyi hanyuma mu vy'indimi navyo kubera nakubwiye yuko no mu ndimi ndabikoreramo gose izi ndimi mva mahanga hari indimi nyinshi harimo nizo mu Burundi abarundi twaratugana ururimi rw'ikirundi dusanga natwe twogira ururimi rw'iwacu burya bajya abazungu bagoma tugira ngo igifaransa ngo icongereza ngo igikoreya ngo igishinwa iyo mvira umuntu ngo nihama nk'ivyo ugacubira mu kanya
ariko natwe twari dufise akantu twogira mu kirundi nk'ubu ururimi rw'ikirundi twoshobora kurufata tukongera ko akantu sti mbwira ndakubaje nti amakuru wowe tuvuga ngo iki oya ucumubaza uti amakusti masti okay ukomesti ni sasti ugesti kusti urakomesti nawe uca wishura amakusti masti aha nawe urumva ko wabitoye ubwo rurimi rero urashobora nawe kurukoresha mu bagenzi bawe kugira ngo umuntu yoza avuga ati nta rurimi dufise rundi rushasha kabijya tugashiremo natwe nkako mu rurimi rw'ikirundi nukuri murakoze vyo bari vyiza urumva ngo tukaza turagira iganiro tuvuga ati bakusti ni sasti esti ndakomesti esti ugesti gusti bintu vyuko kuko ururimi ni innovation bijya byose bagize ni ibintu bashize ngaho batora ururimi muraba mwumva barundi kazi ko tugomba tuzana ururimi rushasha bitwa bagwita ikiwesti ni ururimi rwita ikiwesti ubwo twaravuze kuva kera ariko twarabuze ukuntu rutera imbere kubera ntitwarose abantu bo bidufashamo ngira buke abana bacu bazabarukoresha abana bacu babanze bamenye ikirundi cyane kuko tukongeramo urundi birashobora no kudutera ingorane ngaha mu Burundi burya twari tumenyereye ururimi rumwe gusa sico kimwe ni Kongo bafise indimi nyinshi twari tumenyeye ururimi rumwe hakiyongeramo rero urundi na rumwe twari tuzi batararumenya neza bica bitera ikibazo tubanza tumenye ubwo gwa mbere ubwo gwa kabiri ruza gwongira ubwa mbere nk'abantu bariko baragukurikirana ni nk'ubwahe butumwa utanga canke nyene nka motivation canke kubwira nk'abantu ngo babijukire gukurikirana ivyo bikino vyanyu ego nagire mbwira abarundi bose yuko bokunda ikintu bita comedy nayo iri kwinshi haro comedy y'ivyandiko haro comedy y'amafilme haro comedy y'amateatre rero benshi bazi yuko comedy ari kajya kantu bavuga oya nuwandika akaroro ni nk'aba muri barandika baraba comedy ba Jean Baptiste Pokere ariwe bita muri nibo bantu ba mbere bari bazo hariho ba Jean de la Fontaine baranditse hariho n'umuganda yitwa Okote Bitek yanditse ikintu bita Song of Lawino ico kintu carakunzwe kirakundwa n'abazungu ubugiye mbere muri literature ugisangayo nukuvuga ni ikintu cyahinduwe mu ndimi nyinshi gose n'abazungu baragikunda kuko babonye ari comedy iryoshe y'abanyafrika abazungu barakunda comedy y'abanyafrika ariko twe natwe tudakunze ivy'iwacu bica bigorana ifore yuko twari dukeneye kubikunda kugira ngo dushobore kuza kubidandaza handi hose ugambere dukunde bano bantu biwacu twumve yuko bariko babikora kugira ngo baryohere abantu comedy cyane iraruhura mu mutwe nico gituma bamwe bokira kubera comedy hari umuntu ashobora gukiza abantu bagwaye kubera comedy hari umuntu ashobora gufasha urubanza kubera comedy hari umuntu ashobora gukora ibintu bizima igihugu kigatera imbere agahanura kubera comedy nko nyene tubandanje dusozera ni nkahahe hantu amafrequence bashobora gukumiriza ko ivyo bikino vyanyu canke amapaje bashobora kubisanga ko kugira ngo bazaze baravyumviriza ukeneye gukurikirana ibiganiro bica ku maradiyo usanga vyakinwe n'abantu benshi mu Burundi je ndi mu kiganiro bita iciro cacu kivuga ku gateka k'abana ico kiganiro kica ku maradiyo menshi hariho Nderagakura hariho Muco FM hariho Izere FM hariho Star FM hariho Ubuntu FM ego hanyuma rero hariho n'ibindi biganiro vyinshi bita nk'agashi hariho muri kirukuri navyone ubisanga ku maradiyo menshi y'igihugu nico noshobora kuvuga cyane bijukira amaradiyo nayo bayumvirize baze baracishamo kuko usanga ari biganiro biriko birababwira ivy'ubuzima kuko baraba cyane ubuzima turimo muri iki gihugu hama tubashimire cyane ibiganiro mwaduhaye ndibaza abakunzi b'ibikino bica ku maradiyo ngira bavyumvise harabahora bakumva batari bakuzi n'abanyandazi vyabaguye neza turabashimiye kanya mwaduhaye ryari teka kwana nawe murakoze gose nagomba mbwire abanywanyi nabo bace bagira subscribe na sabone ni sabone bavyita sabone na subscribe na share na comment na like abatabizi hariho eme hariho
partage hariho na s'abonner ivyo bintu ndibaza yuko ari vyiza na mwebwe vyo bafasha. Amatira bashimiye mwebwe mwese mwariko murakurikirana iki kiganiro, ndibaza mwaryohewe, ndibaza mu bise byinshi. Hama ivyo nyana babwiye ni mugire subscribe, like, comment and share kugira ngo tubandanye dushikana ibiganiro byacu kure. Hama turabashimiye cyane kuri Mike yari jewe nyene Kenoze mugera mu mwubaho.